muri aho amakuru yanyu? Nitwa Uwiteka Janine, abamba Buterere, Isamariro. Ndashaka kugira icyo ntereye nk'umuntu nanjye nagiye hariya muri ibyo bihugu by'Abarabu, batiye ku mavidewo amaze iminsi arengana y'umudamu witwa Estera. Yego. Yubatse i Makara. Yego. Ntera kuri sinzi nohera ku mugabo wiwe. Yego. Ndamukeze kwanza ko ari umugabo w'intwari. Yego me. Burya umuntu iyo amaze abarundi bakunze kuvuga ngo uyu umwe asesa isombe. Yego. ngo wowe nawe usesa ubufu kugira ngo habure uza kurya uwo ari we. Yego. Mugabo rero agiye nshimiye umugabo wiwe ku butwari yagize. Yego. Bwo kutajyanwa n'isapu naho byari bigoye kwakira ku muntu yumvise amajambo aca ku marezo avuga ingene yatwaye miliyoni 13, ingene mano namuhemukiye amukubise kimwe cyose n'uvuga ntiyamuhemukiye. Oya. Umuntu bakundanye bose bafata umwanya wo kubiganiraho, barakundana bafata ingingo yo kubana. Yego. Burya nta muntu yokwiyumvira kuza kwandikisha imbere y'amategeko amangwa gutise mu isengero murinde kugira seremoni zose z'ubukwe afise atantumbero nziza gufite. Oya vrema na cyane ko ntaguciriyemwo ujya yari umugore ujya nawe akabana umusore. Okay, uriya mudamu yari umudamu afise abana babiri, ariko uwundi we yari umusore, kandi si kuvuga ko yamutwara uko yaguze inkumi zitafise abana yari gutwara. Nukuri inkumi je ndakeka ziriho n'ubu, kandi murazi burya ko atamuhungu apfa kubura umugore niyo uri mu Burundi uko biri kose, nkabese ujya yarari hanze aho ugera hose urubuhamagara nawe umubwira ati rero burya nta n'inzu ufise, ndoryama mu kazu kararamo inkoko canke dutekamwo mu gikoni, umukobwa ntareka kubuza. Yego. kandi ho habaje no mu buryo butemewe n'amategeko. Nk'ese wowe bafate n'umwanya bakaca mu mategeko, Imana ikabimenya, leta ikabimenya yuko abo bantu babanye nk'umugabo n'umugore bagiye kurushinga. Yego. Rero ikintu nagira mvuge kuri uwo mugabo, ndamushimira cyane ko atatwawe n'isapo. Hari abo baba bamubwiye ati yewe none wose umugore ni igisambo ntusubize mu nzu. Mugabo urumva yuko avuga ati rero umugore wanjye naramubabariye kuko namutwaye ndamukunda kandi nkeneye kubaka. Ubwo rero iyo umaze kumva ingene uwo mugabo avuga urumva ko atantumbero mbi afitiye umugore. Oya vrema mu vyumvikana ushobora ko atangorane kweri kuri we ihari. Kubona umugore aca inyuma umugabo, kiya kintu ni ikintu giteza urubwa umugabo wiwe, ni ikintu gituma umugabo we asuzugurwa. Ntabwo wowe uri umugore nimba bijya bintu ari ukuri, uriya mugore nawe yitebuye. Nifuza ko no kuzovugana n'ujya mudame ntaguciriyemo, nifuza no kuzovugana n'ujya mukenyezi nawe nyine tuzovugana n'ivyakunda. Yego, uzomubwire kabisa bijya bintu nukumaramaza abadamu bava hariya, nukumaramaza abakobwa bava hariya, nukumaramaza n'abari ngaha, wenyine ubwiwe arimaramaza akamaramaza n'umugabo wiwe. Kuko uyu umaze gufata ingingo undi wawe ukayatwara hanze, icyo kirazira. Ibyo barabitwikira hose. None se wewe woba wafashe umwanya, kuko nyine kugira umuntu afate umwanya wo kubana n'umuntu nuko aba abyiyumvamo n'umutima wiwe wose, jewe iyi ngingo mfashe nta n'uwiyinyoheje, mfashe umwanya wo kubana na naka umugore. None ufata umuntu mwafashe umwanya wo kuganira ukumva uramukunda, ukumva aragukunda, ugafata umwanya kandi wo kongera kuza kumara amazi umukinga. Ibyo ni ikosa rya mbere.
umudamu akwiye kwikebuka mbo kabiri egome umudamu mm uza gufata akajya naho yoba yarayamuhaye tuvuge tusibaze ko yoba yarayamuhaye miliyoni 15 mugabo ntibisigura yuko abantu bose bakeneye kubimenya mbega yari kariguriye je sinobimenya abantu bose bafite ikibazo yari kariguriye kugira ngo yari yarabuze isoko kugira ngo uwo muhungu amutware mugabo urumva we w'umuhungu ko avuga ati ese namutwaye kuko amahera ibyo twakoze twabikoze nk'abantu bagiye kugira urugo hamwe tugiye kuba umwe wumva bihakana ntakana ko hari imigambi bakoze mugabo ntiyota yemeza ngo wampaye miliyoni 13 miliyoni 13 aho ziri urumva ko atari aho gutuma umwana utikisi ushobora gukora imigambi itagaze ego naho atari kirenga mugabo ntuwo buryo ukora gisa neza ni ukuvuga iki rero uriya mudamu arakwiye kongera agasaba imbabazi umugabo wiwe ubugira kandi nubwo atazobivugira ku marezo agasaba imbabazi umugabo wiwe kuko yaramumaramaje nubwo yoba yarayamuhaye uwo mwanya mbega iyo batashwana ntiyari kubinuka ayo mezi yose bamaze bakorana imigambi bataranabana batari bwabishyire ku marezo zose umuhungu ntiyanamuhemukiye yaramutwaye barakoze ubukwe babana nk'umugore n'umugabo ugiye mu mategeko iyo abundi yari kuvuga ati jewe imigambi yose twakoranye ngo twibanire ngaha jewe uyu mukobwa nzomuzunguruka twibanire amezi 2-3 nzose ndamwirukana mugabo suko yabikoze na cyane cyane ko bikunda kuba kandi wibuke ko bamufitiye n'inda ubwo baracanze amaraso n'ikibondo bagiye kukibona nibyo nyene ndiko ndajyako ushobora gufata umuntu umaze kugira n'inda yiwe ukaza kumwamagaza untuzenye ku marezo ngo agufitiye ngo miliyoni 13 ngo naguhe n'amakayi ngo udandaze mbeho ho kwameze ukafite inda y'amezi 6 arategekanya gukora iki umugabo we batari kumwe ngo mufashe mu buzima bunaburiya umuntu afite inda aba afite imikwe mibi iyi na iriya ari buri kanya habaye wewe arategekanya kuzokora iki hamwe yowe yamuhaye mahera make yasaba ibyo bintu ni ibara kuba umugabo we yaravuze ati abakobwa bo muri bavuye Saudiya kuri Saumari ndi bubaka si bose nk'uko yabisubiyemo si bose abandi bo baritahura bakamenya ati cyo gukora ni iki mu rugo rwanjye icyo ntakwiye gukora ni iki kimwe cyose ntazasubire no guhirahira nta mugabo atagira ijambo mu rugo rwiwe ntawubaho nta n'umwe turetse n'uwo yagiye muri South Africa turetse n'abagiye hanze n'abari ngaha mu Burundi abagabo b'abarundi n'abantu bankakagaye iteka ryabo ryose ntashaka wowe uri umugore ngo nuko naho wowe umusumbya amahera atinjiza n'igihumbi kwezi ntashaka nubwo wowe ari umenye inzu basi mupanze mumenye inzu mumenye ingene yambara umenye ingene yirirwa yuko uhagarara ahantu ukamusuzugura abantu b'abagabo b'abarundi baracyafite agateka kabo bijya bintu byo kuvuga ngo abagabo barangana ngo n'abagore bijya bintu sibyo ushobora gufata umuntu w'umugore ukaza gufata umugabo ngo mugira muhangana umugabo ntimuhangana kuko itambere cyose niwe yakoranye twamuzanye ntimuhangana ngo umwereke ko ufite inkomezi icyambere arafite inda afite no gukubitwa aho ariho hose akamererwa nabi mugabo wenyine ubwiwe ntiyibabarire akabona yuko afite ingufu bahangane yerekana inkomezi ziwe naho zigera ataniza nukuri ntazosubire gutora urwembe cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose ngo akojeje ku mugabo wiwe erega hari n'ikindi utavuze ko muri audio ya mbere nimba barayumvise yavuga ko bamukubise ngo namushikiwe kandi bagomba kumwica ikindi naco kuri icya kabiri n'umugabo yavuze cyane niko yamutaburiye impuzu zizimvye cyane biranamubabaza ibyo byonyene ni kosa mbere kugira musikiwe aje gufasha musaza we nuko musaza we yarananiwe no kumukubita umuntu afise inda y'amezi 6 afise ingufu zingana gutya iryo ryonyene ni kosa uza kubaremera ngo bashaka kumwica
ariko baramukubita umuntu nabo ujya mbona hajya arafise ingufu zo kurwanya uwo mugabo nabonye oya n'umugabo w'inguvu Ivyo bintu- uramubona nawe ko ari umugabo w'umusitari kabisa w'inguvu urabona n'umugabo w'ingufu yego yihaye yari irobe ry'amakara rikamusika ubwo ntabwo yonanirwa no gukubita umugore wiwe akarinda guhamagara mushikiwe ngo aze kumumufasha urumva ko iryo ari ibara oya gucabuza umuntu ya samake hajya hepfo muri Tanganyika kabisa yaramushitse biraboneka na bwa borobe bwo mu minago yego biraboneka ko yaburiye nicyo gituma bisaba ko ari ukwiyubaha ukiyongera ukiyubahiriza ntabwo umuntu w'umudamu aba amaze kubaka urugo rwiwe aba agisamambira ibi na biriya wagirengarenga n'izawe wagindagara n'izawe waronka utwo duharage bishimira imana mugabo wige kubaha n'urugo kuko ujya niwe yamuzanye siwe yamubize niwe yamuzanye amukura mu gatumbi iwabo mujyana imagara iyo aba we yari abishoboye ari kumukura imagara akamujyana mu gatumbi aho hantu ahagabire cyane kwisonera kwisonera kwiyubaha no kubaha uwo muri kumwe ninde ukamenya ati umugabo wanje yankiki akunda iki agomba iki ukagikora uko hanyuma iyo agenda akamubuza ati uko ushitse ngaha sishaka kuzokura ukuguru ngaha jewe nzogutumira nzokwambika mugabo isire ya mbere ntuzorengura urupangu tubamo ivyo niyo ari kuvyubahiriza mu misho y'abarundi kazi barubaha abagabo nyene abitegetse nibaza ko yari kubikora utegerezwa kubyubaha kuko wewe ntagishoboye aba hari icyo ushoboye aba yaramukura mu imagara amujyana mu gatumba niko byari bugenda mugingo rero yamukuye mu gatumba akamujyana imagara ategerezwa kumwumva kandi akanamwubaha yego niko bitegerezwa kugenda ubwo rero uba waza kumuremera ngo yafashe mushikiwe ibyo n'ibintu kumbure nawe nyene ngira yatwawe n'acyapfa navuze ibi ntibonyumva ariko nizere yuko ibyo bintu atobitubira gufata umugabo akamugira ku mareza akamumaramaza si byiza hama ikindi nosaba uwo mugabo nawe atsinde ishavu kumbure hari ibyamubabaje hari imico yabonye kuri uwo mukobwa itari myiza ariko ko yavuze ko yamubabariye amubabarire by'ukuri bivuye ku mutima kugira ngo bubake urugo kuko gukora ikosa si kosa ahubwo ikosa no gusubiramwo rya kosa wakora ryari cyangwa kongera irindi nicyo gituma bisaba kwihangana no kubahana no kumenya nakananirwa hehe naka aruhuka hehe naka aha iwiwe ubu ni ukuvuga imibereho yiwe imeze gute muri we uko abayeho kuko si twese ntitumeze kimwe twese ntitumeze kimwe ibyo kuvuga navyo ngo abakobwa bagiye hariya ngo ntibubaka oya turubatse n'abandi bazubaka kira muntu wese afite uko ari n'uko yarezwe ubwo rero kameremere ntiyipfa umuntu kameremere ntiyipfa kristo wasitse ku musaraba agakizwa uwo kameremere irashobora gupfa kuko aravuga ati jewe ndashyize ku musaraba biriya byose byanganzwa hariya sinkibikeneye nkeneye kuganzwa n'umukama wese ubu ni wataba kiganzwa ni kameremere kiwe yego ariko ujya mugabo yavuze ati yaranasabye imbabazi ati si bose nubwo mvuze ko hariho ni bamwe si bose ariko benshi mu bantu bagiye hariya canke bari hariya bavuye hariya ntibubaka iki kintu cyo kivuga ko kubera ko nkunze gupostinga ku mbuga zanje ibintu by'abakobwa canke inkumi abagore bari muri mu bihugu by'abarabu abahemukiye abagabo hari n'abahemukirwa ariko mugabo amajorite ndakunze kubona ko hariho n'abagore usanga bahemukira abagabo bakabaheba kandi bakabahera rimwe na rimwe bahenzwe mu nyuma bagasubira kwajabira abagabo bahemukira n'ubu ndumva ko naho hariho ubutumwa budasanzwe bugenera abantu nk'abo ego ni ukuvuga ko warinda uva ngaha mu iwacu ugenda kurondera ubuzima hari umugabo wawe cyangwa sikoze ko usize uwo mukundanye basuzana abana ego mukaba mufite ihangiro mwihaye mukabyumvikana ko jewe ngiye kurondera ubuzima ndagusabye uzombere umwizigirwa nanjye nzokubera umwizigirwa iyo ngiye ubuzima bwacu tuzobukora uku usengera imana ashika amahoro nzogaruka amahoro
wa mugabo akaba umwizigirwa ntihagire icyo arengako na kimwe. Urabizi neza iyo umuntu umwana w'umukobwa cyangwa umuntu w'umugore ageze hariya abamurondera bangana ibivu cyane. n'utahora kukugisha carondera inomero yawe, n'utahora kurakufata yumvira ingene akuramutsa, n'utahora akubona umwe mwahora muhura umuhaye n'ukuboko mu kukuguha kugira kuramutsa ukamenga mushirirako n'amafaranga, aca ashaka kumenya situwasiyo yawe urimwo, ashaka kumenya ingene ubayeho, ashaka kumenya amahera ukorera ingene angana, ashaka kumenya ubuzima bwawe ingene buri, imigambi uriko urakora ingene ingana, kugira iki none baza ko babikubaza kubera urukundo, ababikubaza arondera iyo ahera kugira gucubye, akubaza arondera iyo ahera kugira gucubye. Aho rero naho abakobwa n'abagore bo kwitahura akamenya ati jewe nazanywe no kurondera ubuzima kubw'umuryango wanje, sinazanywe no kurondera ubuzima kubw'umuntu kanaka. Nukuvuga uwo ntavuye mu Burundi tuyaga tuganira dufite icyo duhuriyeko, ntabwo tugira icyo duhuriyeko ubu ngeze ino, sibyo? Birumvikana. Ukamenya ati jewe ndi umugore, nasize abana, nasize umugabo, ntegerezwa kurondera ubuzima bw'umuryango wanje, abo bari ku ruhande nta keza kabo kuko nta keza kaba kari muri bo, nta keza kaba kari muri bo. Mbega hoho kubera iki none uheza kumuha amafaranga akaca kuburoha? Reka ndaguha akarorero kamwe k'umugenzi wanje yagiye hariya mu 2018 araba hiyo gushika mu 2021. Urumva iyo myaka yari amazeyo 3. Yagiye mu kwezi kwa mbere ku2018 agaruka mu 2022 mu kwezi mwenga kwaru mu 2021 mwenga hari mu kwezi kw'icenda gutyo. Numva ari imyaka inirenga. Urumva umuhungu wa mbere yari umuhungu w'umunyekibitoki, barumvikana ko bahuriye kuri WhatsApp, ntamuzi ntawuzi uwundi, aramubwira ati jewe nzogutwara, nzokubera umugabo mwiza, shaka tugire imigambi twubaka inzu nziza nyene bisanzwe bimeze neza. Umwana w'umukobwa akorera imyaka 2 bubaka inzu mu Cibitoke ca Rugombo. Iyo ni inkuru yabaye, atari inkuru yo kuvuga ngo ndiko ndabeshya, ni inkuru yabaye, n'umugenzi wanje byabayeko. Umwana w'abakobwa yarubatse iyo nzu iruzura, emwe baranayifotora baranayindungigira, iteye karabasase, inzu y'ibyumba 3 na toilette indani n'amatara n'amazi, ibintu bimeze neza. Ndagufinze ikintu cyakurikiye. Ntacyo nomenye. Umukobwa ategekanya amezi 2 kugira ngo atahe aze bagire mariage. Bamurungikiye ifoto y'umuntu yakozwe n'imodoka n'agakinga ka Fuji hariya ku Manda. Amubwira yuko ari wa muhungu yagonzwe n'imodoka yapfuye. Amaze kubimbwira uwo mwanya ntacyo navuze. Narinumiye. Kumbe uwo munsi bavuga yuko yagonzwe n'imodoka wari ku munsi wa 5 Nyamunga ariko aritegurira ubugeni azogira mariage ku wa 6 bukeye. Uranyumva? Yego. Imiliyoni zirenga 10 mu myaka 2 zose zagiye kuri iyo nzu, aramburira ifoto y'amayiti yagonzwe n'imodoka mu ibarabara ngo ni wa muhungu yapfuye. Urumva ubwo bubisi? None bari bakundanye batazinanye, ntiyarazi yaba abiwabo ntibari bamuzi. Ayo mahera yose aho niko ndakwereka ubugugu budasobanutse abo bakobwa n'abagore bagira bageze hariya. Yego. Iyumvira umuntu ntumuzi, nta naho mwigeze muhura, muhuriye kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, muravuganye mugeze mu rukundo, muragiye mugeze hana hariya, muragiye urubatse inzu urayujuje, uramburiye kurungika ifoto na Fuji ngo yagonzwe n'imodoka yapfuye, umuhungu buke yagira mariage. Urumva icyo kintu? Ubugugu bukomeye buba muri abo bakobwa n'abagore nta n'uwo ushobora kubugusobanurira. Igituma rero babakina politike
bakabereka yuko babakunda noneho nubwo yoba akuzi mwarabonanye mwarahuye ariko akurukira amahera nta hantu mwandika wowe uragenda ukarotira inoti ukayikoresha ibyo ushaka ubwo ko ari uwo muntu utamukunda wo mujyana wifuza ahubwo ibaze nawe ibyo bintu n'ukuri ahubwo n'ukuri niho uvuze ati uje kugira ngo ugenere ubutumwa uyu mukenyezi Jesse je nagutegetse ibyo uvuga ariko mu by'ukuri yari akwiye kumukunda nk'uko babivuze kabisa yari akwiye kumukunda nk'uko babivuze kuko yaramubereye umugabo kabisa yarabaye umugabo w'intwari nta nubwo yohesagirwa ngo yiyumvire ko afite umugore mu rugo ntabwo ashobora kwiyumvira ko afite umugore mu rugo nicyo gituma rero narabonye umugabo iwabo baratunze mugabo iminsi 2 yarayimaze arara mu modoka sinari bwubake ndabwira uwo mugore ati madamu ndabikubwiye ndi umukobwa genda usabe ikigongo umugabo wawe asubire kuryama mu nzu kuko nimba uno munsi akubise iminsi 2 aryama mu modoka ejo azokunguruza aryame kwa mamudogo kandi kumugarukana ntibizokorohera ndabikubwiye ushatse uzonkunde cyangwa unyanke ibyo birakuraba cyangwa zawe ndikira nimba yari kwiriye cyari byo byose uyu mwana hari icyo mbariye yarabyaye imbyaro 4 hari icyo mbariye yaragera se ikigongo umugabo wiwe umugabo wasubira mu nzu ibintu bimera neza rero ngombwa yukurindira umugabo azomanze kuza kutabira ashyira ubwenge bwiwe mu bandi bantu abazi igitabazi inyoni uko yokuba ku rugo rwiwe emwe nyene muri babiri nimubiti inama so kitagenda neza uko n'abagabo namwe ntimwera hari aho usanga namwe mufise ibintu byanyu kandi mwebwe aho mushyitse kode nimushaka kuvayo mugabo nawe umuha umwanya umwumvirise muti inama hanyuma ibintu bigende neza mutiriwe murararazanya umugabo wanje ameze uku umugore wanje ameze uku kuko kira muntu wese aha turi ku isi kira muntu afise ububabare bwiwe agendana n'imico yiwe afise kuko ukuntu twagiye turakurira ahantu hatandukanye nico gituma abarabu bo babitoye mushikahura mujyana nta ngorane iwabo bari amavuta yuzuye ariko twebwe tugenda mu ntariyo ahantu ataso wawe atanyuko wawe atasoba atamuyomba atasenga atamutaraje niyujya kuko rero ni ukwibaza mbega uyu muntu ngiye kubana nawe ni yakuriye he yakuriye mu biki umuntu nubwo yoba agoye gute mubanye amezi 2 uramumenya ati uyu muntu akunda iki yankiki ikintu sinsubire kugikora ukajya bagabo mukanye banga nubwo ubona mwihorera mugashobora kubona ikintu akunda ku mutwe wabona ntacavuze ukaturendegera ati ajya nta ngorane umugabo wanje n'amafoto mugabo ntumenye umunsi yavuze ko acavuga nabi kandi avuga afata n'ingingo ikintu rero kidutakaza cyane rwego badamu nuko usanga umuntu yarijajaye wese akijajara wese yabona aturise mu nzu umugabo akaca yunama akibaza ngo umugabo wanje nta jambo afise ntacavuga umena hari karagenda afata kimwe akigwiza n'ikindi biba 2 afata 2 abikwizana kindi kimwe biba 3 afata 3 abikwizana kimwe biba 4 urumva bikagenda afashe ingingagira ko n'abana ntiyibuka ko yabyaye reka abagabo mwe mu meze niko niko aho gututuka uko adafise amahera nta n'uwo gutukwa uko ayafise ahubwo no kujya hamwe mugasengeranira mukubaka urugo mukagira umutima n'inama nubwo mwobura n'igihumbi mukaryama munezerewe bisumba bariye inyama bakaryama bashihana cyane gose ego ntabwo amafaranga ariyo yubaka hubaka umutima w'umuntu no kuba musize hamwe kuko amafaranga yo yarahera abantu bagasigara amafaranga ashobora kukwirirwa ko ku mugoroba bakaba kupfuye ko bagasigara bakwandika mu bitabo uyu n'umuntu yigeze kuba afise amahera mugabo ameze ubwo rero biragoye iby'amahera ntihakagira umugore afata nawe umugabo wiwe ngo nuko adafite uburyo ntihakagire n'umugabo afata umugore wiwe ngo nuko ahezagiwe kuko uwo mugisha iyo utagira uwo mugore hari n'ubwo baba baradutse imisozi asenga ati umugabo wanjye ahezagirwe iyo ufashe ugahezagirwa rero ukaca ugenda ugasanza ubwo butunzi hari uwase senze ku bwawe burya abagore natwe tugira umuvumo mubi turusha na nyoko yakubyaye ushobora kuba uri umugabo wanjye wanyitwara ko nabi nkaririra imana ikaguhurutura nka kujya k'umuntu akorotse ku kigazi ugasigara wibura aho wibonye niko abagore turi
Okay. ntabwo ushobora guheza igisiga jewe ndiko ndari wari umukobwa yagiye hariya mu bitabara mu 2018 ari mu kwezi kwa mbere gutyo arinjira Saudiya arakora amaze kuronka telefone urabona izi WhatsApp zacu harenguka umuntu w'umusore ava mu Cibitoke yego yewe mukobwa ndagukunda barakundana bakundanira kuri WhatsApp atawuzi uwundi kabisa umungu uti jewe ndagukunda shaka ko dukora imigambi tuzogira aho dushitse hamuzotahe tugire mariage umukobwa ati yego urukundo rurakomera umukobwa agahembwa amafaranga arungikira wa musore barubaka inzu iruzura irategwa karabasanse itukura ndayibuka rouge bordeaux ndayibuka ko iyo nzu ko baranayindungikiye ariko kugabanya nyamukobwa yego arubaka yuzuye ibyumba 3 na saro n'amatwarete indani n'ibikoni n'ibiki barahejeje byose barirujuje umwana w'abahungu bategekanya ko meza biwa mukobwa atahuye bagira ubukwe na wa muhungu baca bamurungikira ifoto y'umuntu yagonzwe n'imodoka hariya hirya ku mpanda afite agakinga k'agafuzi yego sibyo bimaze kumera uko bamurungikiye ati wa mugabo wawe rero mwagira mukora ubukwe ubu yapfuye bamurungikiye ifoto ikiziga kirafunitse barakirungitse ifugira ngaho ku ruhande rewa bindungikiye narinumiye kuko ntabwo nashobora kuvuga byinshi kuko jewe ikintu kitabaye so n'umutima wanjye urambwira ati ibyo sibyo inumira maze kwinumira aciye nk'indwi 2 ndamubaza ariko se koko nyene ujya musore yarapfuye ngo yego yarapfuye kumbe iyo yari foto bamurungikiye ari kuwa 5 wa musore azogira mariage kuwa 6 bukeye you can imagine frame urumva uyumvire uko bubishya ahungu bafise bakobwa bituma mvuga yuko abakobwa bafite hariya muri ibyo bihugu by'abarabu n'abagore bijajara sinzi ko ari ukuba batari hafi ngira ngo kumbure y'ibyo bokora ibi na biriya sinzi ko ari umubiri ubagora sinzi ko ari ubwenge buto bubatanga kuko uteza tutewe nagiye kurondera ubuzima ntabwo umuntu atakuza gufata akakubwira akarima rirenze ukubaka inzu yamara kuwutura ngo arapfuye ukazita ngaho kuko yaza kwisuza nde none nukurira ukarira yakarira nyene none yisuza nde icyo kiziga kirungikiwe kuwa 5 wa musore ariko arapanga imodoka ingene zizoza kumutora wa musore ariko arapanga ingene bizokurikirana urubanza rw'ingene rugiye guhitinga umukobwa ngo yabuze umugabo ngo none ngo arapfuye aca yongera ko iyindi myaka 2 ngo ntahagitashe umukunzi we yapfuye abakayobera jewe ndaburi icyo ndabivuga ko binumira kuko ibintu by'ubujuju nk'ibyo ntacyo nobifashamwo kabiri mugabo nibaza ko yakoreye mu nyuma yo havuye amugira akamaro reka ndaguha ingene byabandanye yaragiye ngaho arakora arongera arakora mu nyuma aronga uwundi mugabo yahukanye n'umugore mugabo bataragira divorce uwo mugabo ati jewe ndagukunda ndashaka kugushyira mu rugo uri umukobwa ati yo nanjye ndashaka umugabo barakundana bamaze gukundana wa mugabo ati ndubikira amafaranga rero ngura ibyombo ngure televiziyo shire mu nzu kira kintu cyose ndagishyire mu nzu wa mukobwa arungika 4,500,000 urumva 4,500,000 aho ziri kabisa uzifise naho utotambuka cyane hariyo akantu k'agapyeri gahora kaza ukatambukira amafaranga nyene mugabo urumva yari yakoreye abandi hariya abantu bararuha ukaryama wururukiye ku kibambazi utabasha no guhaguruka ngo ugende arabushyira n'ibirenge hasi ukumva amaguru yose ari hejuru ariko araka umuriro mugabo uwo mwana w'abakobwa amahera yatanguka amaze kuyatanga ibyahereye aho umwana w'umukobwa yarabwiye wa muhungu tereka jewe nshaka gutaha uri umuhungu reka umiye utotahe mu mwaka uza 2,4,500,000 yamaze kuzimuha ikumiye utotahe mu mwaka uza uri umukobwa atekaye desi notahuka ngomba ntaho ubunyene
yarihase arataha ashitse ngaha mu gihugu wa muhungu kuza kumurondera asanga umugore we yibereye mu nzu arapadaraye muri bya bintu urumva byabaye ngombwa yuko wa mukobwa yiyambaza inzego ziza kumufasha ziramutabariza aronka za ntebe gusa na ya makuse na ya televiziyo n'iradiyo ibisigaye byose ataraheba. Ibaze nawe ataraheba kubera iki? ubujuju bwiwe yumvira imyaka ine yose yaraheze, imyaka ine yose irahera ata kintu na kimwe yimariye, ata n'ikintu na kimwe yokwereka, ni ingorane. Ariko rero abakobwa baba bari hiyo ikibazo ntibitahura abo baribo. Hari ikintu nako ndavuga ati kintangaza nimba ubwenge bwabo bucuritse canke budacuritse, kuko tumaze kubona kenshi ugahurira n'umuntu kuri rezo sosio ukamuhereza amamiliyoni. Hari uwo vyigeze kuba ko jewe notanga akarorero, nawe nyene vyagenze nkuko wabivuze, hanyuma bamurungikira ifoto bamubwira ati wa muntu yapfuye, wa mugabo wawe, bamurungikira ifoto yanditse ko rape ya wa muntu bavugana, amwereka nyene no kuri video baravugana akamubona, bashobashira ko rape rest in peace, baramunungikira ngo umugabo yapfuye. Abasaba ati nyabuneka rero, nyabuneka nimufotore ikiziga mu nyereke, ngoya ngo yishwe ngo na corona, ngo urumva ngo baciye mutekera ngo mu magunira ngo n'amasashe, ngo nta kuntu twomufotora, urumva ati nta kuntu twomufotora, ikiziga niwe kibona, acaguma ngaho azi ngo umugabo we yarapfuye yishwe na corona, mugaguma cekeranya kubera yamaze kuvyumva. Mugabo ibaze ntawazi, ntazi niyava, urumva. Hariho video yigeze gutembera cane, ama audio no biratembera, ndiko ndahanura abantu bari muri Saudiya, mvuga nti wewe ego, ariko abantu banze bantahura imbere kuvuga hano kantu. Urukundo ruje rushaka mugabo aha kantu nigeze ukavuga n'ubu karatembera mu WhatsApp, mvuga ati wewe ntuzi no kwandika izina ryawe, mugabo umuntu yakubaza ngo urafise sheri, urafise umugabo, ngo yego ndamufise, ngari kuri kaminuza, ngo yiga university, urumva. Wewe ego urukundo ruje rushaka, ariko ntuzi kwandika izina ryawe, none warabuze ikintu kigukwiriye, ntiworondera uwo mukwiranye. Nimba umushaka uwo muntu, nimba umushaka, fata ya mafaranga yawe ukorera ukwangana yose uyibikire, uzutaho ukiyafise washize kuri banke canke wayaguzamo amatongo mu parcela, hanyuma wubakemwe inzu ukeneye ushaka witonze. Uhejeje kuyubaka ucuvuga ati ubu rero ngomba nidagire umugabo nkeneye, atari uwize canke atari umaze kaminuza, sinemera. Mwico gihe uzomuronka. Ariko nimba udafise nawe icuzana, wewe wazanye diplome yiwe, nawe nguzana umutahe w'iyo nzu, avuga ati okay, ega mwico gihe ntabarongoye umugore gusa, abarongoye umugore akarongora n'inzu, akarongora parcela. Ubuzanye umutahe, muca muvanga ya diplome yiwe, ukatanga n'igiturira, akaronka akazi nta ngorane, hama akazoza arakugaburira, nawe ukavurizwa no kuri mituwele yiwe. Ivyo kuvuga ngo ntiwize ntibiba bikibaho. Mugabo ntiwegira amahirwe yo kwiga, nta n'amafaranga ufise wayaremesa umuntu yigiye, kubera ikatoca arongora ubundi yishakiye. Erega naho nyine muhendegwa, naho bahendegwa, umbabare nawe ndagushiremo n'ubwo utarimwo, ariko waragiyeyo naho muhendegwa. Ego cyane rwose, iyo utagira ubwenge nuko bagukorera, none bogira gute? Ubwo rero ni ugenda umenya icyakujyanye, iyo utakimenye barakikumenyesha. Harakandi bavuze ati byoba byiza aho kujya mu dame n'ukuri yubasha ujya mu shinga ntahe. Ategetswe kumwubaha kuko yakoze ibinanira benshi, namanza yirimbuza abantu bama baraboroka bavugana nimunabare n'akayagize uku yitwa uko, afata amafoto agashyirako, mugabo bikarangira atana cy'umarota. Bangana gute ko yama yabumvise. None umuntu yafashe uwo mwanya kuko muri South Africa n'amahera hagendwa, agashika ngaha akamukorera urubanza akamushyira mu nzu. Uwo muntu akwiye gusuzugurwa canke gutemagurwa n'inzembe, canke akwiye gufatwa mu mugongo agatimirwa ati mugabo wanje wakoze ibinanira benshi, akiriye ifantu yimwe yisubire, uri umugabo w'intwari. Wavuze ngo akwiye icupa nibyo namuhe uko yakoze
binanira benshi mbeho hiya muhinduka akamubwira ati ndakwisabye naho ndakujyana jewe yamugiriye akigumira hariya akigumira South Africa yamugiriye yari cyamubwira bari banditse heza yamuhaye ayo mahera gukora iyo migambi nta na hamwe mbeho hiya taha agahita yirongorera uwundi yari kumugirira ariko ari kumugirira nta na kimwe banditse heza nta na kimwe ubwo rero yitare neza subiza ubwenge bwiwe ku gihe yumva ko yakoze ikosa icyambere cyose bamaze gutanga amaraso mu kiyinda ejo haza barasangira umwana none bamaze gusangira umwana aracyamushyira ku marezo sosiyo ngo bingane bingahe hari umugore wiwe umugabo vrema namushimye cyane yavuze ati umugore wanjye ndamukunda kuko iyo ntaba ndamukunda sinari kwemera kuza ngo ndamutware ndanamwandikishe tugire ubukwe butagase icyo cyonyine ni intsinzi ikomeye uwo muhungu yakoresheje kuri uwo mukobwa kubera ko uwo mukobwa agafata umwanya wo kumushimira agafata umwanya wo gutora inzembe ngo amubare ikosa rikomeye nazo nabisubiye ubutumwa ndazi buramushyikira nazo nabisubire ni ikosa rikomeye kandi iby'umugore n'umugabo bapfa ntibibura kandi si ukuvuga n'ubundi ko baheteye bazonatwana mugabo umuti si ukujya kwibarabara kuvugirayo ibyo mu cyumba biherereye mu cyumba ibyo muri saro biherereye muri saro naho yo bari marene wawe si byose wenda kumubwira kuko ntuzi nako atagira umugenzi aza kubibwira ugasanga urandakaye na marene n'umuntu nk'abandi ni murundi nk'abandi ushaka kumwizera akakumenera ibanga hari naho ugenda kubimubwira baraye bamushimaguye ntagire icyo akubwira tereka nawe ujya kumbwira jeho nakubiswe wowe nuko uzakubwiye ibyo gusa ubwo ntabikubwire none ntabikubwiye wowe ufite ububasha nyabari bwo kugenda kumuganyira nawe utazi ibyo yaraye ubwo n'ubujuju bwambaye ubusa abakobwa n'abagore bari hariya ndabateza ko mwafashe ingingo nziza yo kugenda kwigwanako kuko urabona ngaha eko turakenye kugira uronke ikijumba cyane no kabura abana birarusha warinze rero ufata ingingo ukagenda ukanagirwa niba kugashikayo kuko hari n'abandi bagenda ntibashike ukagirwa kugashikayo fata utwo waronse tuhezagiza umugabo wawe kora imigambi ituma urugo rwawe n'umuryango wawe bitera imbere apana gutwangangiza mu bisiga biguruka we byose bikakira umugisha wawe ariko Yesu yabwiye ngo data na bene mama nabo turi kumwe bariko bumva ijambo ryawe kubera iki wewe wose ufata ukareka kuri iryo jambo Yesu yavuze ukaza gufata ibyawe ukabihereza abo mwibarabara ugafata ingazi z'abana ukazihereza imbwa ngo ni muke byose none ko utavuga ku bantu nabo bagenda bafise n'abagabo bagerayo bagaca babaheba urumva asize umugabo wiwe kubera za groupe nyine zimwe wavuga bahuriramwo hanyuma agaca atangira agaca heba agaheba umugabo wiwe ahuye n'abandi kuri WhatsApp canke Facebook bakamwereka urukundo rutagira aho ruhagaze rumwe rw'umuyaga rukamwibagiza abana rukamwibagiza n'umugabo wiwe ugasanga aciye yego aba bo burya n'ukuri nta butumwa bakwiye kugenerwa ubutumwa n'ubu uri umugore warinze ugenda ugasiga abana ugasiga umugabo wawe mwabanye bishoboka mubana mukenye mubana mu mahirwe no mu magorwa yararuka igihumbi akakiguhuka kimuradaha muraba ingene ugereranga turare dufunguye ukagira ikibazo ukagenda kumbuye yaresiye kubiri no ku mabuyi agira kugira uwo nk'iyo pasiporo ngene ugenda ukaba ushitseyo ukamuhinduka ndabasabye ntabwo uzohezagirwa n'uwo mugabo ugiye ko hariho uba uri kararira atakira imana ati imana arabe ibyo nakoze ku mugore wanjye none arabe ibyo nkoze harya niho bavuga ngo usenge gusa niwavuma ngo mama gusa niwavuma ngo data gusa niwavuma utyo umuvumo w'umuntu mwaryamye hamwe nawe urarenze nawe urarenze kuko uwo muntu yereka imana amaboko mwabonye mukenye muri ngaho akereka imana n'ingene kugira ugende ingene byagenze akabyibutsa imana bikayishyikira bikayikubita ku mutima imana ikavuga ati nanjye singiye kubyihanganira ubu buzima bwawe bwose wa mugore ndakupfumye uzopfaho wifuza uriya wataye ntibama bararira rero ko barira kubera ubuhemu guhemuka wose umujya nabi yakwemukira mugenzi wawe
yego woca umurya nabi akwemukira mugenzi wawe nukwiye kumuhemukira mugenzi wawe nukwiye kumubabaza nukwiye gukora igituma umutima wiwe wangara akicuza ibyo yagukoreye akicuza ko yasigaranye abana mbeho iyo aza kubaguha wari guca ugenda hariho ibintu abantu badatahura ni ukuvuga ko abagore n'abakobwa bari hariya mu bihugu by'abarabu dukwiye kwisubira ko tukisonera tukamenya ati uno munsi hasa n'ejo si kera nawe azoronka tukumuhindurira ngo ubu narose amafaranga menshi ngo ndahinduye ngo ngiye ku wundi mugabo akaza kurya iyase y'uwundi muntu yafashe umwanya asenga yafashe umwanya kugira wowe uzobeho neza hari abandi bagenda bakabanika bakabata mu iyarara wowe ukagaruka amahoro ukakiba tukamuhinduka ni amakosa cyane imana iziratubabarira ego urakoze ku butumwa urakoze kubwo butumwa ariko kandi reka tugaruke n'inyuma hariho n'abagabo babi hari abagabo umugore agera hariya yatangira gukora ukwezi kwa mbere ukwa kabiri kwa gatatu yamuha amafaranga akamugurira WhatsApp kugira ngo baganire atari bigera yigura yamara kubona rose ifaranga agaca ahinduka ntaravuga byinshi ababo bavuga ko iki icyo nuvuga kuri abo bagabo nabo ni bikebo ntabwo umuntu hariya ahantu hararushya hariya ahantu wotitara ngo akubwire ubuzima bwaho woca uvuga ati ni ukuri uzompa ifantu yiyumviriye kuyimpa ntayo ndagusabye wowe wenyine ukabyikurira mu kanwa uzompa ifantu ukeneye kuyimpa ntayo ndagusabye hariya ushobora gukura mu gitondo uhagaze gushyika saa 8 y'ijoro wakuye saa 11 uhagaze saa 8 y'ijoro udashyize inyo hasi sinyo utariye wiruka izo nyoka zijya zikanye ukaryama bwaca saa 10 ukaba ubyutse ugatangura guhanagura ibambazi urekereye hejuru nk'agahungarema ugakora hamwe wumva n'ikizunguzungu kije hamwe baguhaye indya ngo ujye utwore uri kurasinzira ukora hasi ubwo rero ubwo buruhe batabuzi nicyo gituma ata muntu aba akwiye kugirira nabi umuntu ari hariya bararuha barababara barakubitwa baratukwa hariya umwana w'imyaka 2 ntatinya gukuma amate mu maso hariya umwana w'imyaka 3 ntatinya gukira mu njyo uri kurajya hariya umwana w'imyaka 5 ntatinya kukumena kw'amazi ntanatinya no kukuzibura imbugita abari wabo wewe umeze nk'igiseke ni ukuvuga umeze nk'umufuko batereramo ibyo bashatse hariya ubonayo amakuba menshi urasuzugurwa bimwe biteye ubwoba uratukwa bimwe biteye ubwoba mugabo ukavuga ati jewe untuke mugabo kukwezi ugire gute unkore mu ntoki mbone ko umuryango wanjye womererwa neza sipoza shaho umuntu ariko arabona amakuba nkayo yose ukacurungika amafaranga akasha yajya kirongoreramo uwundi mugore akagira jewe narabonye video y'umugabo yagize mariage ataye abana 3 umugore we ari muri Saudiya ariwe yarungitse ayo mafaranga yo kugira umugabo akora imigambi agakora umugambi wo gukwa no kurongora narababaye cyane aho kantu urakumva ko iyo narindi narababaye cyane ndabura uwo mbarira ndabura uwo mbwira ndababara ndatuntura ndavuga mana kubera ikibi kubera ko uyu umukobwa mugenzange abonye makuba nkaya kubera iki uyu mugabo agiye gukora ibintu nk'ibi none se wibaza ngo uriya mukobwa yamubwiye ko kubera mukunda ahubwo wogira urukundo rwagute ku muntu atapfakaye afise n'abana 3 wowe umukunze ku rukundo rwagute urwo rukundo no rwagute ko twese tuzinanye akantu nigeze ukavuga ati burya n'ukuri hari ikintu abantu bakiye kubaha uri umusore ukagirirwa ibakwe uri umusore uri umugore ukagirirwa ibakwe ugakundwa n'umusore uri umugore waravye abana 1 2 3 ukagirirwa ibakwe ugakundwa n'umusore ataravyara mubahe ugende unapfuka manze wewe nawe uri inkumi ukagirirwa ibakwe uri umugabo ukagirirwa ibakwe ugakundwa n'inkumi tigeze ibona umugabo itaravyara ufise abana 1 2 3 mubahe ugenda unapfukamanze kubera ko nubwo ufise ibingana gute wumve yuko uwo muntu nimungana uramusumba ariko yaragukunze byibuze umwubahire nico ako nakantu numva nakagohe novunira
abantu bo ku mpande zose kuko n'igihe tuko turavuga niko bimeze afise abana bangahe babiri burya n'umusore mugabo yarenze akaza kumutsoma n'ugwembe ngo bapfuye yuko bapfuye mu mafaranga cyangwa ngo ntamerewe neza ibaze ivyo bintu ntamerewe neza gute ko jewe nzi neza abagabo b'abanyamagara bariya n'abantu bo muri Bujumbura rirare nimba hari ikintu bubaha barubaha abagore babo ntabwo umugabo w'umunyamagara ashobora kugenda ngo ajye kitimoto azi yuko umugore we atanyama afite mu nzu uyu mugabo imagara ntawuzi abagabo b'abanyamagara n'abagabo biyubaha yemera kwambara ipantaro itabaguritse n'akaboko kakabona mugabo akemera ko umugore we yambara iwagisi impunzu nziza y'itubahiro akemera ko umugore we yambara iratatu zimbye bariya bemera kuja ku Rumonge iyo basesa ibintu by'Tanzania by'ibiorijinali bipfa hanze akazana ikintu gitagaza nk'umugore azubara bariya abantu avuze yuko abayeho nabi no mubeshuza kuko genda bazi ego nta byera ngo je mugabo bariya abantu bakunda gufata abagore babo neza yego kandi uriya muhungu urumva ntakenye ni umuntu yihaye yagiye no hanze yarondeye yagiye zitamujanye kandi yanakirose urumva ko atari umuntu yapfuye yari mayibobo uwo mwana w'abahungu w'abandi arinda gukebagurwa ngo nariho miliyoni 13 araziriki yacumuye iki ko atamuhemuriye atanamutaye byose yabimukoreye nk'uko yabijyana nukuri arawumva ndibaza azumva n'abandi bazumva yego amusaba ikigongo kurumva agiye kuba se w'abana biwe namusaba ikigongwe ibyo byo kumubwira ngo amanza asubire muri Saudiya ngo hanyuma ngo umugabo asigare uwo mugabo yaba afise ubwangabo ngana gutera sigararera abana atabyaye umugore amurungitse kugenda kurondera amahera azokorera abandi atashika muhinduka ngo ngiye kubana na se wabyaye aba bana ibyo bintu birabaho yoca muhemba imyaka leta yo murihishiriza imyaka yabareze no kuri kuko ntiyo ari umuboyi n'umuboyi arahembwa reka nicyo gituma uriya muhungu yakoze nk'ingabo yavuze ati ibyo bintu sindabishoboye manza ubyare namanza nawe amuringaniriza mubyarire 2 3 hanyuma se asubira yurira indege agende kubera uriya mugabo ntiyasigara acumukura ku bana biwe azovuga ati ntacyo abana biwanje nagende azoza abasanga ngaha kandi azobura icyo asanga yarifunganije ko cyagiriye akamaro abo bana ubwo rero nta gukinisha umutima w'umugabo bityo abagabo bigirira ibanga mu mitima yabo ushobora kwibaza ngo nakoze ikosa ngo umugabo ryaheze mugabo wewe akagenda agwiza iyo agize ngo aravuze agira ko nasubira no kwibuka ko hari n'umunsi mwaganiriye neza mu gatwenge niko biri niko biri abagabo mugira ibanga nawe wahuriye izumwe muri umugore wawe hamwe byonze wogumehe winumiye ukamengura inkoko mugabo atazi neza kuri kuragwiza ufata igiharuro giteranya n'ikindi mbere hari n'abo nabonye bafata amatariki bayandika uno munsi yatumuye iki agashyira muri registre iyo agiye kubifunura byose aragenda akabishyira ku karubanda mwikomine mwanditswe mugiye ngo je twaranditswe kugira ati ngibi gasingana nimba nishake mpe untagaruka niko bagabo mumeze burya rero iyo umuntu agiye ahora ntuzona abyiniremo ngo yahoze ngo umuntu ntavuga iyo avuze avuga nabi nuko je ndumva emwe urabakurugutuye kandi ugize neza reka ndanagushimire kabisa ndanagushimire cyane mu kurangiza ikiganiro rero mu kurangiza ikiganiro numva wo kwibwira abazokurikira kino kiganiro hanyuma mu kanya ndaza kugisangiza abantu. Okay. Nitwa Uwiteka Janine abamba ubuterere isamariro ndabakunda cyane abakobwa bari hanze mwagize umugisha mugashikayo Imana ishishikare kubagwanira intambara muhura nazo n'abadamu muri yo mutunga ingo zanyu mubane neza n'abantu Imana ibahezagire ndabakunda cyane mwesera bakurugo kwawe Imana ikujya imbere kandi kurinde satani n'abadayimoni batumuka umugabo wawe n'ugwembe si byiza uzomwubahe kuko yakoze ibikomeye Imana iguhezagire. Nurakoze nawe ndagushimiye cyane nshimire kandi n'abandi bantu baza kudukurikira n'abandi bafite icyo baterera baraza kubona ko inimero barabikora nkuko wabikoze nawe
ari impanuro barahawe ikaze. Murakoze rero mugira umunsi mwiza. yizera murakoze rwose namwe Imana ibahe umugisha mubandanye mugubwa neza n'umutaga mwiza Bye. bye Mm.